ivyo ukinani vy'abantu bakuze turaba twebwe mugabo ndutahura impamvu aho uri abana ni gasore n'abana ni kubera iki ya nanje navyisanze muko nyene kuko deja n'umuntu akunda abana cyambere kurabizi na Yesu yavuze ati mureke abana banyegere kuko abana ni abo bana tivo abakuzi wa Magic TV online ndabakumbuye nanje ubona ko turi kumwe na Minouche baby donc ndabakunda cyane love you Black Bweni mwegeni nyuma leo. Harerimana Abibu Munezero Saha Saha Ngoja pole pole. Ingo leo wewe. Ningo nikitumba. Nani ziranga? Kitumbua chini. Ndio kitumbura. Ni baadaye. Samurindi ingo. Ndakoze Saha. Shukri. Nishimwe Siela. Ariye undi. Anisiela. Ningi bajua Anisiela. Wewe njoo huku. Uende na wewe. Mwe Shukri awafuate. Shukri maafi yao. Nema. Mweje. Barabara. Nema. Nguinga. Akizimana Nema. Wewe ingo. Oui. Akira Nema. Bakunzi wa Magic TV bumeze gutemura Bakunzi wa Magic TV bumeze gutemura murakomeye kuri micro nkundo Ange Minouche nko mubona turi kumwe na Gasore Babala umeze neza ni salade urameze neza kutwinga nibiki ndaryohewe ugiye kweri kwa umujournaliste turi kumwe agiziki tubandanye yaberewe asante sana Gasore twaje mu bikorwa byawe twashaka banze ubwira abakunzi wa Magic TV iki gikorwa waduhamagariye ngacari ki ya en fait nakivuze hariya iki gikorwa twakoze ni gikorwa cyo kwerekana ubufasha ku bana batishoboye abana bagiye ku ishuri badasudusaho amasakoshi novuga mu Kirundi ibyo onye d'abord inspiration aho nayikuye inspiration nige nari ntashe chambona kana gatashe uba turi mu mezi y'imvura deja ukwezi kw'icumi ku 11 mbona kana gatashe kavuye ku ishuri gafite amakaye maboko kakanyagi mbona avuga ati pourquoi ça urumva kweki hatoba kantu na gato basika kamwende kakajweste twerekana basi yuko hari abana bakeneye ubufasha nk'ubwo bw'amasakoshi baje ku ishuri reka urabona ko tutatanze amasakoshi gusa twasanze amalate ikaramu n'ibindi niyo IGC Smega Gasore Company hamwe na Babu Company turaja hamwe turavuga ati nta buryo burenze dufise ariko ako dufise ko shoka kagabangana tugashobora kwerekana ico tukoze natwe mu gufasha abana batishoboye babana b'imfuvyi abana bantu nikora donc n'urukundo kwa tuye tukora ibi ya Gasore rumuba comedian canke n'abastar bose n'abaririmbyi novuga ko uri wa mbere ufise urukundo n'abana aho uri antwa barabibona yuko nibibazo n'ubu no kugira dukore interview ibi bintu biva kuki vyatanguye kuva kuko ivyo ukinani vy'abantu bakuze turaba twebwe mugabo ndutahura impamvu aho uri abana ni Gasore n'abana ni kubera iki ya nanje navyisanze muko nyene kuko deja n'umuntu akunda abana cyambere kurabizi na Yesu yavuze ati mureke abana banyegere kuko abana ni abo bana tu vois donc ndakunda abantu bwa mbere ndakunda abana ni naco cyace kibe experience ndibaza nabone kunkunda je peux te dire même fan base yanje fise ya mbere n'abana yego
tubiravye kuri ibi bintu wakoze nuko binakora bake turetse n'ubwo rukundo usanzwe ufitiye abana ni giki ushobora kubusaba abantu bashobora kugukurikirana kuri afise abafana bashobora kukubwira ati urwo rukundo wakoze ni gwiza tushobora kugira ikintu natwe dukoze genre ni giki canke wo barababwiye kwanza muri bi wakoze no iki inye nitwe twacikoreye ni nako kamonate y'abantu bose abarundi n'abatari abarundi bafise umutima wo gufasha wo guteza imbere igihugu wo kuryohera Imana deja nibaze dufatanye sivyo dufatane mu mugongo cyo kwerekana naco ico dufashije mugira ngo aba uburundi bwejo ushoye kugira nabone bavuye ko babaye muri presence nziza kugira ngo bategure fitiri nziza nabone kuko urabona deja unye twatanguranye abana barenga 200 ariko abana bitavye ikogwa barenga ijana tivuwa vyaturenze tubavuga ati sase kwa urumva ariko dufise projet nini cyane IGC hamwe na Babu Company yo kugira abana apana babarenga 20 cyangwa 20 combien abana barenga n'igihumbi tuzogina fondation ikomeye cyane dufasha abana ibimuga banaho nikora ko abantu baba bandi bagore mu mazu turabashika ko tubafasha ni izo onye nizanguvu zanje za Babu Company nizi wawe dushire hamwe twese dufashe Burundi dufashe kazoza ku Burundi yego so vyo babishika ukabigisha na comedy gato ukaraba muri abanyene bagukunda ukaraba amatano yabo kugira ubafashe kugira ejo bazafasha abavyeyi babo nkuko nawe ubayeho of course nico dufise wanashima wana ko IGC ugwaruka rurimo n'ugwaruka deja muri IGC n'ugwaruka tutari tuzi no mu entertainment ariko no munsi bariko baraboneka imbere y'amamedia y'amaki bakora boneka ko barakora cyane nizanego dufise ni IGC novuga basi yuko IGC dukeneye ubufasha bukomeye cyane kugira ngo ushobora ibindi bikomeye cyane ndakeneye kubona IGC ari company ikomeye cyane ifise ama brand atandukanye wanashe mu gihugu cyose Gitega IGC branch ngozi IGC branch bakora ibintu bikora inka tivwa apana bikora impende cyangwa inkoko bikora inka tivwa nibwa bufasha bwanje nawe tushire hamwe duteze igihugu imbere ikikubwiye abakunzi wa Magic TV kuko urabizi ko bari bagukumbuye abakuzi wa Magic TV online ndabakumbuye nanje ubona ko turi kumwe na Minusha baby donc ndabakunda cyane I love you Black TV wherever you are I love you my people yeah nakijya n'ibintu twiha sivyo uje kuta screenshot ki jo gituma rero company yanyu ni yatera imbere ugenda na kamera foto ni ya video turabukifuriza nawe ni watera imbere naam assalamu alaykum wa barakatuh kwa wakristo bwana asifiwe hama imbere ya byose reka tubanze ishimire Imana mushobora byose yatumye dushika ngaha turi amahoro no kubona duhe makuru no mwanya nkabashimiye namwe bwe abajournaliste abamenyesha makuru mu mutuma amajwi yacu agira kure kubona ingene mwashoye kwitaba kamo twabateye kuza kwifatikanya natwe muri iki gikorwa cyo gufasha nkaba ndabashimiye cyane hama nkuko mubona ni IGC Smegasore Company ndi kumwe na Yason Official hakaba ni n'indi organisation ikomeye cyane mudashoboye kubona ngaho ariko yaserukiwe ariyo Babu Company yo mwamubona ifasha ibikorwa bya IGC kuja hanze n'ahandi ikintu nyamukuru cyashobora kutwicarika ngaha kudukoranya ngaha twese ni igikorwa ndibaza muca mubibona ni igikorwa kidasanzwe cyo gufasha abana bashoboye kuja ku ishure batagira udusaho cyangwa amasakoshi yo gushamo amakaye yabo ariko benshi bashobora kumbaza ati ni kubera iki Gasore yabikoze muri ku kwezi kwa 11 mu gihe tuzi ko amashuri yatangiye kera inspiration yavuye ku kintu nabonye ndiko ndataha mbona imvura ikiragwa ndi mu muduga ndabona kana gafise amakaye ku maboko kariko gata mu mvura deja bica binera ikigongwe bica bifata ca bintu manja kuvugana na Babu Company turicaramo turavuga ati nta kintu twokora cyo kwerekana urukundo ku bana bamwe batanguye amashuri batagira udusaho cyangwa amasakoshi yo kubikamwa amakaye ibikoresho n'ibindi cyangwa nk'amabiki amalati bo turagira icyo cyumviro turagira icyo dutereye entre nous dufata umwanzuro ngo bivanye n'uburyo bwacu aho tugeze dufata abana barenga 200 bose baringa muraza kubabona tuvuga ati reka ku buryo dufise twerekana urukundo dufasha abo bana et surtout twashatse kwerekana igikorwa cyiza cyo gufasha eka ni igikorwa cy'Imana cyo gufasha ugwaruka kurabana natwe ni organisation ugwaruka eka cyo gufasha n'igihugu nibaza iki kintu ni ikintu kidasanzwe bashobora kubona ni utuntu duto mugabo dufise ikintu kinini tumaze
ni nk'akamu nocanira ku bandi bantu nyene bafise nabo ikintu bofasha ku rundi gwaruka ku bagwayi ku bantu batishoboye bose ndabatumiye ko icyo gikorwa kugira ngo ushobore kwereka umutima w'urukundo ku gihugu cyacu eka n'imbere y'Imana hama narinze kurandira ndibaza dushobora gukora icyo gikorwa ariko ku bajournaliste nimba mwamufise ibikorwa ibibazo bibiri cyangwa bitatu bashobora kubaza hama tubandanye kuko murabona n'amasaha tujanye muraho ikaze ego nibaza ko ari ikibazo kimwe cyangwa bibiri kuko ndibaza ko atari ibibazo byinshi bikenewe cyane aho icyambere ni gukeza kwanza yo kubona IDC hamwe na Babu Company hamwe na ya Sony Official basho kwimira kino kintu gikomeye cyane ariko ikintu cyambere nkene nagomba kubaza cyane bino bintu biratanguye murafashije ubusaho muri IDC twabona mukina amakomedi ya Sony uko nyene uno mugambi gutanguye ngaha mwifuza kudoshika icyo ni kibazo cyambere mukindi cya kabiri murafashije bano bana mbega nike kintu mugiye kubafasha kugira ngo mubandanye mwakurikirana murabe neza ko bino bikoresho byashwe kubandanya bikoresha murakoze cyane reka mere nk'unyarutsa dayere muri IGC nkuko nabivuze avant dufise ama categorie atandukanye nuko no kubwira ati IGC hamwe na Babu Company dufise objectif yo gucreya fondation yo gufasha abana batishoboye abana b'imfuvyi banaonikora kubona umunsi twahereye kuri abana 200 ni kugira ngo ushobore kuraba SK Debi imeze gute SK hariho n'abandi bantu boza guterera kugira ngo ushobore gukora ikintu gikomeye cyane mu ntego dufise IGC Babu Company ya Sony Official ni kuvuga yuko mu myaka nk'itatu iri imbere dushobora gukora nuziya fondation ikomeye cyane dushobora gufasha abana barenga amajana 2 eka n'igihumbi zobafasha inshallah hama ikindi naco vuga ati ngo nigi dushobora gukora kugira ngo ushobore kubona ati ibikoresho twabaye uko birakora neza ni mu ntumbero yo gufasha abo bana twafashe liste y'abana tutanguranye nabo le début turabashira kuri liste bisubiye ko aba bana kubona tubaye ibi bintu ntituzobatererana oya ni liste ikomeye cyane tugiye gushaka mu marogise yacu yo ngo tubandanye tubakurikirana kuko ndazi muri aba bana hari abana babuze ishakoshi ari umwana ashobora kuba abuze ishakoshi hari n'uwatanguranye amakaye 2 cyangwa 3 basanga afite civisme na histoire byose bishyize hamwe ariko babonye tugiye kubakurikirana ako babuze kose tugerageza gukora icyo cyo kose ngo cyo kubafasha bakoze cyane yego lakini Zara Zara